Mwaramutse neza abanywanyi ibiganiro byacu abatwumviriza mu marere hose hirya no hino ku isi turabaramukije kandi turabifuriza kumererwa neza cyane tunabaha ikaze abatwumviriza ngako ino mbonesha kure yacu ari na yanyu Burundi News TV mbonesha kure imwe rudende ibandanya kwashikiriza amakuru akomeye cyane amakuru yihuta agezweho aragaruka mu bigendanye n'umutekano politique diplomasi ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye ndabaha ikaze mu makuru azindutse muri kano gatondo ko kuri uyu wa gatandatu kwigenekerezo ya 26 gitugutu umwaka wa 2024 ndabahaye ikaze aho mutwumviriza muherereye hirya no hino ku isi twizere ko muri amahoro kandi mukomeje kugenda muramera neza cyane ndabahaye ikaze rero abatwumviriza by'umwihariko dore ingingo nkuru tugiye kugaruka muri kino kiganiro cacu cuno mwanya cange muri kano gatondo. Amakuru aturuka mu begereye igisirikare cy'u Burundi gisanzwe kiracungera imipaka by'umwihariko aravuga ko mwijoro habaye kurasana gukomeye cyane n'abarodi tabara abaroberi by'umwihariko bivuga ko bashakaga kwinjira mu gihugu cy'u Burundi. Uburundi buramaze igihe rero by'umwihariko bwarashyizeho ingamba z'ubwirinzi zikomakomeye cyane mu bikorwa bigendanye no gukingira uwo ari we wese yagerageza guhungabanya umutekano w'abarundi aho yaturuka hose nk'uko amakuru yama aradushikira. Abarundi barafashe iyi ngingo mu rwego rwo kugira ngo bahangane n'uwo ari we wese uzogerageza by'umwihariko kwinjira muri kino gihugu cacu ciza cy'u Burundi. Amakuru yihuta adafise ivumbi akomeza kugenda aradushikira cange akomeza kugenda aradusumira akaba ariko aragaragaza ndetse yaranerekana neza yuko by'umwihariko abarodi tabara mu nyuma yo kugerageza kwivugana batari bakeya mu ntara Kivu y'amajyepfo ku butaka bwa Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo rero bari bafashe ingingo yo kwinjira mu gihugu cy'u Burundi. Mu gihe by'umwihariko batari bakeya rero by'umwihariko nabo bari bamaze imisi bagerageza kwinjira mu gihugu cy'u Burundi ariko bamwe bakaba baragiye barafatwa nkuko rero byama biradushikira cange byagiye biratangazwa ariko leta y'u Burundi nishake kuba yogira ikivuga. Mu misi iheze Redi Tabara yaragabwe ibitero bikomakomeye cyane ibitero by'ubugome ndetse inzego z'umutekano z'u Burundi zari zizi neza yuko uyu muhari wa Redi Tabara wagombaga kuzokora ibitero byo kwihimura nk'uko amakuru y'amaradushikira ndetse yawaruzi ko bagomba kwihimurira mu gihugu cy'u Burundi ndetse bakazagerageza no kugaba ibitero mu bindi bice bimwe na bimwe bigiye bitandukanye. Redi Tabara rero by'umwihariko yarakomeje kugenda ihangana ku buryo bukomakomeye cyane nk'uko amakuru y'amaradushikira nubwo rero by'umwihariko baciye barahungira mu ishyamba rya Rungurungu ubwo bari bamaze kugenda baragabwaho ibitero kanundura ibitero bikomeye cyane baje kugenda barafata ingingo by'umwihariko yo kwerekeza muri icyo gice nk'uko amakuru y'ama aradushikira cange nk'uko amakuru akomeza kugenda aradusumira ndetse kugeza magingo yangaya abatari bakeya bakaba bakomeza kugenda baragaragaza ndetse baranerekana neza yuko rero by'umwihariko bateye impungenge n'uburyo rero Redi Tabara ishobora kuza gukora ibintu bikomakomeye cyane mu gihugu cacu ciza cy'u Burundi by'umwihariko urusasu rwongeye kuvuza ubuha muri uru rukerera by'umwihariko mu nyuma y'uko aba baroberi bashakaga kwinjira mu gihugu cy'u Burundi kugira ngo batere rero kimwe mu bigo bya gisirikare ariko by'umwihariko ntibyaza kugenda birabakundira. Umushikiranganje wa mbere Gervais Dirakobuca by'umwihariko mu nama yarabaye ku munsi w'ejo yaratangaje atarya umunwa agaragaza ko Burundi icyo bwoshyizemo imbaraga rero ari bigendanye n'umutekano mu rwego rwo kugira ngo amatora yimirijwe mu Burundi azobe mu mahoro ndetse no mu mutekano ndetse by'umwihariko hakaba hari naho navugwa amakuru akomakomeye cyane anagaruka ku bigendanye n'inama yimirijwe mu gihugu cy'u Burundi. Inama karundura iraza kuzosiga by'umwihariko Burundi by'umwihariko bwongeye kumvikana ndetse no kumenyekana ku ruhando mpuzamakungu nk'uko amakuru yama aradushikira kugeza magingo yangaye kandi by'umwihariko amakuru akomeza kugenda aradushikira biravuga ko haba hapfuye abaroberi benshi bo muri Redi Tabara nk'uko amakuru y'amaradushikira mu gihe inzego z'umutekano z'u Burundi zikomeje kugenda ziracungira umupaka neza ndetse n'ibindi bice abakekeranye ko hashobora kuba honyura umwanzi nk'uko amakuru y'ama aradushikira. Mu misi yize rero nibwo Redi Tabara yongeye kugaba ibitero karundura ndetse by'umwihariko ku igenekerezo ya 23 by'umwihariko hari kuwa gatatu abantu bashika muri 7 nibo bari bamaze kugenda baramenyekana yuko rero baguye mu migwano yahuje Redi Tabara by'umwihariko na Tafoka nk'uko amakuru yama aradushikira ndetse by'umwihariko amakuru yaje kugenda aradushikira nuko Redi Tabara yaje kugenda iratwara n'umwe mu bashefu nk'uko amakuru yama aradushikira cange aradusumira.
turagaruka ku yandi makuru akomeje kugenda aravugwa nga mu gihugu c'u Burundi. Amakuru akomeze kugenda aradushikira by'umwihariko canga amakuru akomeza kugenda aradusumira aragaragaza ndetse by'umwihariko aranerekana neza yuko nga mu gihugu c'u Burundi ibikorwa bigendanye no kwiyandukuza ku bashobora kuzitabira amatora yimirijwe mu mwaka wa 2025 barakari bakeya. Benshi baribaza impamvu abantu batariko biyandukuza mu gihe by'umwihariko amatora yimirijwe muri kino gihugu, by'umwihariko nk'uko amakuru yama aradushikira canga nk'uko amakuru akomeza kugenda aradusumira. Kugeza ubu ngubu rero by'umwihariko abatari bakeya bakaba bakomeza kugenda baragaragaza ndetse by'umwihariko nk'uko amakuru akomeza kugenda aradusumira akaba ariko arerekana ndetse aranasaba inzego zijejwe umutekano by'umwihariko yuko zikwiye gukangurira abanyagihugu bose maze bazasanga akwije ibyangombwa akaba atariyandukuje azace by'umwihariko arajyana mu minwe y'inyamiramabi nk'uko amakuru yama aradushikira. Turagaruka ku yandi makuru akomeje kugenda haravugwa by'umwihariko hanga ku butaka bwa Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo. Abatavuga rumwe n'ubutegetsi bwa Perezida Tshisekedi by'umwihariko bariko baramagana ibyo aherutse gutangariza ngaha mu ntara by'umwihariko mu ntara ya Chopo muri Kisangani nk'uko amakuru yamara dushikira, aho yaje gushimangira ko ishyaka rye rya UDPS rigomba gutanguza umugambi wo guhindura itegeko nshinga. Ariko abanyepolitike bamwe na bamwe bakomakomeye cyane nga mu gihugu ca Kongo barimo nka Moise Katumbi, Dr Denis Mukwege ndetse na Martin Fayulu bakaba bavyamaganiye kuye bakavuga yuko bwana Tshisekedi ariko aragerageza ko yokina n'umuriro. Turagaruka ku ngwano zirabera mu gihugu ca Ukraine n'Uburusiya. Ndabahaye ikaze mwese abatwumviriza muri kano gatondo, abatwumviriza muherereye hose hirya no hino ku isi, ndabahaye ikaze. Abatwumviriza bari ngaha mu gihugu cacu ciza c'u Burundi mu bice bimwe na bimwe bigiye bitandukanye mu karere k'ibiyaga binini ku mugabane w'Uburaya, Aziya, Australia, Amerika ndetse n'ahandi hose, ndabaramukije ndanabahaye ikaze batwumviriza ngaha kuri no monesha kuri yacu na yanyu Burundi News TV. Imbonesha kuri mwe rudende bandanya kubashikiriza amakuru akomeye cyane, amakuru yose agezweho aragaruka ku mutekano, politique, diplomasi n'ibindi bigiye bitandukanye. Ari ubwambere ngaha ndagusaba pyonda kwanditse sabone kugira ngo bari natwe 5 kuri 5 usonde ko hirya gatanu rakamenyetso kameze nk'inzogera ubundi ibintu bica byarushaho kuba byomera neza muri rusange. Ikaze amakuru rero tuyatangurire ngaha muri kino gihugu cacu ceza c'u Burundi. Amakuru asindutse hari karacicikana mu bice bigiye bitandukanye ndetse no ku mbuga ngurukana bumenyi kuko amakuru yama aradushikira aragaragaza ko by'umwihariko inzego z'umutekano nga mu Burundi zarasanye by'umwihariko n'umugwi wa Robert bashakaga kwinjira nga mu gihugu c'u Burundi. Inshuro nyinshi uyu mugwi wa Robert by'umwihariko wagiye uragerageza kwinjira nga muri kino gihugu cacu ciza c'u Burundi, waragiye uragaba ibitero bikomakomeye cyane ndetse by'umwihariko ukarinda ongera kuva mu gihugu c'u Burundi werekeza aho usanzwe urakorera ibikorwa byabo by'iterabwoba nga ku butaka bwa Kongo mu ntara Kivu y'Amajyepfo. Ata muntu numwe abacigera nk'uko amakuru aradushikira. Abasesanguzi n'abandi bakurikiranira hafi ibibera nga mu gihugu c'u Burundi baragaye intwaro ya Everson Ndayishimiye ndetse banagaya inzego z'umutekano, banagaya by'umwihariko bagenda banagaya abandi bantu bagira uruhare bagira uruhare mu bigendanye by'umwihariko n'ubutasi nga mu gihugu c'u Burundi, babahora kuba rero by'umwihariko badashobora kuba bomenya ko umwanzi ashobora kuba yobatera cyangwa se ko ashobora kuba yogirira nabi igihugu c'u Burundi. Ikindi no kumenya yuko yabateye rero ntibabashe kuba bogira n'umwe bafata amatekwa cyangwa se by'umwihariko ngo nawe bo baba bamugirira nabi nk'uko amakuru yamara dushikira uhereye icyo gihe. Ariko akiyongeraho rero n'ubukana bw'amatora yimirijwe nga mu gihugu c'u Burundi ndetse akiyongeraho n'inama igiye kuba mu mpera z'uko kwezi kwa Gitugu 2024. Umutekano rakajijwe ku buryo bwose bishoboka ku buryo umuntu wese ari we wese yagerageza ngaha by'umwihariko guhungabanya umutekano nga mu gihugu c'u Burundi ashobora kuzohura n'akaga gakomakomeye cyane. Inama yimirijwe nga mu gihugu c'u Burundi ni inama izahuza abategetsi bagiye batandukanye, abaperezida bakuru b'amareta ndetse n'abandi babarizwa mu yindi miyoborere igiye itandukanye. Ni inama ikomakomeye cyane ibihugu bigize komisa rero izanasiga Everson Ndayishimiye ahawe ikiringo c'umwaka umwe rero cyo kurongora uwo muryango nk'uko amakuru yama aradushikira.
dufatiye kuri izo ngingo ni zimwe rero muzerekana yuko umutekano uhagaze neza ngaha mu gihugu c'u Burundi ndetse byagera ku kibuga kimwe rukumbi mpuzamakungu ca Bujumbura cyitiriwe Melchior Ndadaye umutekano ukaba mwinshi kurushaho nk'uko amakuru yama aradushikira bikazagera rero ku macumbi canga se ku mahoteli amwe namwe azakira abo bayobozi ndetse naho iyo nama izoca irabera. Ibi byose ni bimwe mu bintu bigaragaza ndetse binasunikira inzego z'umutekano z'u Burundi haba mu kuzihereza akazi gakomakomeye cyane. Biravuga ko rero mu rwego rwo kugira ngo Red Tabara ibashe kuba yodobya iyo nama mu rwego rwo kugira ngo yihimure ku Burundi ndetse no ku bitero bikomakomeye cyane iherutse ku bagabo by'umwihariko rero Red Tabara rigerageje gushaka kwinjira nga muri kino gihugu cacu cyo Burundi mu rwego rwo kugira ngo rero by'umwihariko habashe kubaho kudobya iyo nama kandi by'umwihariko umushikiranganje mu byo ajejwe harimo by'umwihariko ubudandaji Marie Chantal nije imbere aretse gutangaza ko iyi nama by'umwihariko ari inama ikomakomeye cyane by'umwihariko ari inama ishobora kuzotuma Burundi bwongera kumenyekana ku ruhando mpuzamahanga. Biravuga ko rero Burundi mu rwego rwo kugira ngo by'umwihariko bwihagaraho ndetse bwerekana neza yuko by'umwihariko bwiteguye neza iyo nama by'umwihariko bugomba kuzoyakira neza ndetse atakintu na kimwe kigomba kuba cyohungabana kuko amakuru yama aradushika cange aradusumira. Bivuga ko rero abaroberi bagerageje kwinjira mu Burundi by'umwihariko bakubiswe inshuro karahava ndetse bahatwa umuriro, benshi barahakomerekera abandi barapfa niko gusubira ku butaka bwa Kongo. Bivuga ko rero abo muri Red Tabara bageragezaga by'umwihariko kwinjira nga mu gihugu c'u Burundi by'umwihariko aho rero bari bariko barashaka kwihorera nk'uko amakuru yama aradushikira. Aba bo muri Red Tabara by'umwihariko bageragezaga kwinjira by'umwihariko bakaba bakomeza kugenda bagaragaza ndetse baranerekana neza yuko by'umwihariko ibyarimo by'umwihariko birakogwa ari mu rwego rwo kugira ngo bihimure ku ngabo z'abarundi zerutse kubotsa umuriro ndetse bigatuma ibirindiro byabo byinshi birafatwa, abandi bakagenda barapfa, abandi bagahungira mu bice bya Rungurungu nk'uko amakuru yama aradushikira cange akomeza kugenda aradusumira. Abantu batari bakere by'umwihariko barapfuye by'umwihariko mu ngwano zirutse kuba rero zahuje abo baroberi ndetse biza gutuma by'umwihariko abantu bashika muri 7 mu nyuma yaho bamaza bicwa n'uyu muhari wa Red Tabara. Kwigenekerezo rya 2023 by'umwihariko ku kwezi abantu 7 nibo bo mu bwoko bw'ababembe rero bo mu gace ka Kaberuka mu misozi ya teritwari ya Mwega nibo rero bishwe barashwe n'aba Red Tabara mu gihe shefu uwo muhana we rero by'umwihariko yafashwe matekwa nk'uko amakuru ava muri ibyo bice abivuga. Urusisiro rwa Kaberuka rero by'umwihariko uhereye muri grupuma ya Abasimunyaka by'umwihariko hazwe nka Itobwe Friends muri teritwari ya Mwega rero ni mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru nk'uko amakuru yamara dushikira mu gihugu ca Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo. Amakuru yaje kugenda haradushikira rero yavugaga ko by'umwihariko abanyagihugu bo mu bwoko bw'ababembe bishwe bazira rero ko baranze ibice y'aba bagwanyi ba Red Tabara baherereyemo maze by'umwihariko bakabagabaho rero igitero n'abasirikari ba FARDC bari kumwe n'ingabo z'abarundi zo muri Tafoke nk'uko amakuru yama aradushikira. Ni mu gihe abagwanyi bo muri uyu muhari by'umwihariko wa Red Tabara bari bamaze igihe barahirwa bukware n'ingabo z'u Burundi zo mu mutwe wa Tafoke zisanzwe zirakorana n'ingabo za Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo zizwi nka FARDC. Mu cyumweru giheze rero harabaye indwano ikaze yo kwirukana aba bagwanyi mu mibunda aho rero bari barahungiye bava Irurenge. Mu nyuma y'iko rero mu kwezi kwa gatandatu uyu mwaka habaye gusubiranamwo rero hagati y'uyu muhari wa Red Tabara ndetse n'abagwanyi ba Mai Mai bari bamaranye imyaka irenga 5 bafatanya rero mu gusenyera abanyamurenge ndetse no kugaba ibitero nga mu gihugu c'u Burundi byashegesha Burundi. Iyi mirwano byararangiye isenyaguye rero ibirindiro byose by'uyu muhari byari mu bice rero byo mu mibunda ndetse aba bagwanyi benshi baza kugenda barapfa, abandi barakomereka, abandi baza guhungira mu ishamba rya Rungurungu urerereye mu majyepfo ashyira uburengero bw'aka gace ka Mibunda muri teritwari y'Mwega. Si ibyo gusa rero kuko by'umwihariko mu nyuma y'uko aba bagwanyi bishe rero abo basivile bashika muri 7 bakajyana na shefu uwo rusisiro rwa Kaberuka rero Mateka
bitekwa ingabo z'u Burundi ku bufatanye n'ingabo za RDC bongeye kugaba ibitero bikomakomeye cyane ku nyeshyamba za Red Tabara. Amakuru avuga ko by'umwihariko ingwano zaje kugenda ziraba by'umwihariko zagoranye cyane mu gihe Red Tabara by'umwihariko yari yaramaze kugenda yinjira hagati rero mu ishamba rya Rungurungu, ariko kandi by'umwihariko ku ruhande rw'ingabo z'abarundi n'abandi basanzwe barafatanya batinya kwinjira muri iryo shyamba. Red Tabara baraciye ku ruhande by'umwihariko bahingukira ku rundi ruhande, abandi bazi ngo baracyari muri iryo shamba rwagati, maze baza kugaba ibitero kuri abo banyagihugu nk'uko amakuru yama aradushikira canke aradusumira, ndetse kugeza magingo aya ngaya abatari bakeya baje gukomeza by'umwihariko kwemeza ndetse by'umwihariko baza no kugerageza kwerekana neza yuko by'umwihariko Red Tabara iriko irategura ibikorwa byo kwinjira ngaho imbere mu gihugu cy'u Burundi. Icyakora benshi ntibabimenye ubwo bari bazire ko by'umwihariko bamaze kugenda barabaca by'umwihariko baje kugenda barabaca intege ndetse gushika amagingo aya ngaya by'umwihariko uyu muhari bakaba batazi neza aho usanzwe uri kurakorera cyangwa se aho wimuriye ibirindiro byabo nk'uko amakuru yama aradushikira. Iryari cyo nuko Red Tabara iriko irategura ibihe bidasanzwe ndetse n'ibihe bikomakomeye cyane bishobora kuzodobya amatora y'u Burundi cyangwa se bishobora kuzotuma ibintu by'u Burundi byongera kuzamba ndetse no kumera nabi mu gihe ataca abagikozwe nk'uko amakuru yama aradushikira. Tukiri ngaha mu gihugu cy'u Burundi kandi amakuru yihuta akomeza kugenda aradushikira nuko abayobozi ndetse n'umugwi ujejwe gutegura iby'amatora ngaha mu gihugu cy'u Burundi Sene ufise ubwoba bw'uko abanyagihugu batariko byo baraza kwiyandukuza cyane cyane abakwije ibyangombwa bishobora kubemerera kuzitabira amatora yimirijwe mu mwaka wa 2025 gushika 2027. Amakuru haravuga yuko by'umwihariko abanyagihugu bamaze kuza kwiyandukuza ari bakekanye ugereranyije n'abanyagihugu bari ngaha mu gihugu cy'u Burundi. Benshi barafise ubwoba bw'uburyo rero bashobora kuzotora, ndetse benshi barafise ubwoba bw'uburyo amatora ashobora kuzagenda. Benshi rero bafise ubwoba n'ababarizwa mu yindi migambwe igitandukanye nk'uko amakuru yama aradushikira canke nk'uko amakuru akomeza kugenda aradusumira. Kugeza ubu ngubu rero inzego zijejwe umutekano ziriko zirasaba kuzokora amatohoza, ndetse by'umwihariko buri muntu wese akazaca araronderwa kumenya neza niba by'umwihariko yaribaruje cyangwa yari yandukuje ubo zajya barasanga atiyandukije kandi arafise ibyangombwa cyangwa arakwije by'umwihariko imyaka yo kuzotabera amatora azaca arahanwa by'akarorero nk'uko amakuru yama aradushikira. Abanyagihugu barafise ubwoba by'umwihariko by'uko imbonerakure zishobora kongera kubambura ndetse no kubagirira nabi nk'uko amakuru yama aradushikira canke nk'uko amakuru akomeza kugenda aradusumira. Kugeza ubu ngubu rero by'umwihariko abatari bakeya barakomeza kugenda bagaragaza ndetse baranerekana neza yuko rero by'umwihariko babangamiwe ndetse by'umwihariko banatewe impungenge zibishobora kuza kuba cyangwa se zibishobora kuza kuzokogwa nk'uko amakuru yama aradushikira canke nk'uko amakuru akomeza kugenda aradusumira. Aya matora yimirijwe by'umwihariko arateye impungenge abatari bakeya mu nyuma yuko bavuga ko by'umwihariko abo muri abo muri CNDD-FDD bariko baroroherezwa mu kuronka ibyangombwa, ndetse bakaba ari bamwe muri benshi mu bari gutegura ayo matora. Ibikomeza kugenda biragaragazwa n'imigambwe imwe irimo nka Seneri, Sawanya, Frodebu ndetse n'indi migambwe igitandukanye irimo nka Iprona igaragaza ko mu Burundi amatora asa n'ayamaze kugenda aranyuruzwa canke aribwa nk'uko amakuru yama aradushikira. Kuri Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo bati President makuru akomeza kugenda haradushikira canke aradusumira muri uno mwanya by'umwihariko ariko araturuka ku butaka bwa Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo. Perezida Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo amagambo aherutse gutangariza ngaha by'umwihariko ikisangani mu ntara ya Chopo nago akomeje kugenda arakirwa neza na bamwe mu banyepolitike badahuje ibyumviro bya politike ngaha muri kino gihugu by'umwihariko c'ababanyi ca Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo. Benshi by'umwihariko twakomeje kugenda turabagaruko, ariko kugeza ubu ngubu by'umwihariko Moise Katumbi yaje kugenda hagaragaza uburyo rero Perezida Tshisekedi ari umugambanyi ku buryo bukomakomeye cyane. Mu nyuma y'uko Martin Fayulu by'umwihariko nawe ari mu bagerageje kwitoreza ikibanza cy'umukuru w'igihugu mu matora aheze by'umwihariko yabaye mu mwaka wa 2023, umunyepolitike Moise Katumbi by'umwihariko capwe yamaganiye kure by'umwihariko icyifuzo cya Perezida Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo wa Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo rero cyo guhindura itegeko nshinga, agaragaza neza yuko yamaze kugambanira icyizere yagiriwe n'abanyekongo bose.
Kwa gatatu w'iki cyumweru rero turimo nibwo Felix Tshisekedi warahiriye kurinda itegeko nshinga rya RDC yatangaje ko rero afise gahunda yo kurivugurura mu nyuma yo kugaragaza ko rero ryateguriwe mu mahanga ndetse by'umwihariko n'abanyamahanga. Bwana Tshisekedi kandi yaranavuze ko hari itsinda ry'impuguke ryamaze gutegurwa ngo ribashe kuba ryotegura itegeko nshinga rishyashya rizagirwamo rero uruhare n'abanyekongo bose nk'uko amakuru yama aradushikira. Mu nyuma yo gutangaza iyo gahunda by'umwihariko abanyepolitike bagiye batandukanye bayamaganiye kure rero by'umwihariko bagaragaza ko ari amayeri Tshisekedi ashaka gukoresha ngo abashe kuba yokomeza kuyobora RDC ubuzima bwe bwose. Ni mu gihe kandi itegeko nshinga rya Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo by'umwihariko riteganya ko manda z'umukuru w'igihugu by'umwihariko zigomba kutarenga 2 ndetse kamara imyaka 5. Moise Katumbi yaragaragaje ko by'umwihariko Tshisekedi adakwiriye gukomeza kuyobora Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo bigendanye no kuba rero imyaka 6 amaze ayobora by'umwihariko iki gihugu by'umwihariko yaragaragaje ko atabushobozi afise bwo gukomeza kukirongora. Ati itegeko nshinga ntabwo rero rizahinduka ryemejwe n'abanyagihugu none uyu munsi Felix Tshisekedi arafasa abo banyagihugu nk'abanyamahanga ntibizantangaza by'umwihariko ndategereje ko President Tshisekedi rero atari tayari kuyobora RDC mu nyuma y'imyaka ishika muri 6 ariko ubutegetsi nabwo rero ntabwo araba tayari kuba yorongora iki gihugu. Moise Katumbi kandi yaranunzemo ko Tshisekedi nubwo rero yahabwa indi myaka 30 canga by'umwihariko indi manda rero yose atabwo ashobora kuba yorongora icyo gihugu. Uyu munyepolitike rero yaragaragaje ko Perezida wa RDC yakabaye yegura by'umwihariko bijyanye no kuba rero yaragambaniye icyizere yagiriwe n'abanyekongo. Ati Felix Tshisekedi rero yarakoze ibyo twita ubugambanyi, yarabeshye abanyagihugu hanyuma rero by'umwihariko anagambanira icyizere bamugiriye mu gihe rero gifise gahunda Felix Tshisekedi yakabaye yegura. Moise Katumbi yaranashimangiye ko RDC rero idafise ikibazo cy'itegeko nshinga ahubwo ikibazo cyonyine rero kiri muri icyo gihugu ni ikibazo kigendanye n'imiyoborere mibi nk'uko amakuru yama aradushikira cange aradusomera. Bwana Tshisekedi rero yarakomeje kugenda yamaganwa n'abatari bakeya by'umwihariko bakomeza kugenda biyamiriza bavuga ko badashobora kuba bo kwemera ibigendanye no guhindura itegeko nshinga nk'uko amakuru yama aradushikira cange nk'uko amakuru akomeza kugenda aradusomera. Bwana Tshisekedi rero by'umwihariko birategerejwe by'umwihariko ndetse benshi baranategereje ko ashobora by'umwihariko kwemeza neza niba iyi gahunda ashobora kuba yoyikomeza cyangwa se by'umwihariko ashobora kuba yoyihagarikira ahangaha nk'uko amakuru yama aradushikira. Icyakora ku rundi ruhande hariko abagaragaza ko by'umwihariko iki kibazo cyo guhindura itegeko nshinga gishobora by'umwihariko kuzakurura amakimbirane ndetse by'umwihariko n'amatata ko makomeye cyane mu nyuma y'uko rero hari imigambwe igiye itandukanye itamwemera nk'uko amakuru yama aradushikira cange nk'uko amakuru akomeza kugenda aradusomera. Kugeza ubu ngubu rero by'umwihariko inzego zijejwe umutekano nga muri kino gihugu by'umwihariko nk'uko amakuru akomeza kugenda aradushikira cange nk'uko amakuru akomeza kugenda aradusomera zirakomeza guhangana n'ibibazo bigendanye n'umutekano muke nk'uko amakuru yama aradushikira. Mwese rero by'umwihariko abanyagihugu bose barakomeje kugenda bategereza banarabira hamwe by'umwihariko uburyo Bwana Tshisekedi ashobora kuzokemura icyo kibazo mu gihe amakuru akomeza kugenda aradushikira avuga ko Tshisekedi rero n'ubundi yarahiye ko muri iyi manda y'imyaka ishika muri 5 agomba kuzogira uruhare rukomeye cyane mu kugarura amahoro n'umutekano ariko byose byaranze. Ndabashimiye abanywanyi b'ibiganiro byacu dusubira mu masaha ari imbere turabira hamwe andi makuru agezweho.